intambara hagati ya Irani na Israel ikaba ikomeza ku munsi ugira gatanu, aho Irani yakomeje gutera ibisasu kuri Haifa na Yerusalemu. Ariko intambara iriko iraba muri Irani muri Israel akaba ari intambara muzi neza ko ari intambara idasanzwe, ari intambara yabuwe no mu kinjana ca mbere ku muzi wa Yesu Kristo. Ni intambara ikomeye cyane rwose iriko iratera ubwoba abantu benshi, na cyane cyane abo mu karere ka Haifa no mu karere muri Yerusalemu, aho imitima ihagaze abantu benshi, amahoro ari make. Ariko igihugu ca Irani kikabana gitera ibisasu vya kirimbuzi. Gusa igitangaje uwo munsi niho Donald Trump yanditse ugwete avuga tuti ibintu yavuze byo ni ibintu bisiga ubwenge, kuko ugerageje kuraba urabura hahagaze ukahabura, uraba kahagaze kuri Irani cyangwa Israel ukabura. Ariko uburyo yabivuzemo ni uburyo buri muri bwerekana ko ari surrender unconditional. Akaba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aho yavuze yuko Washington DC izi aho umukuru wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aho anyegeye. Donald Trump akaba yavuze ko kumwaka ubuzima batobikora kuko boba bakoze ibyohanga ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abene gihugu. Trump akaba yakomeje avuga uti ahari neza turahazi, ariko nuko harinzo cyane, ubundi bwo yari target yoroshe. Yakomeje avuga uti ntabwo tugiye kumwica kandi nta nubwo tuzonabikora, kuko ntabwo dukeneye amamisire ategwa abanya-Amerika hamwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ukwihangana kwacu ni guke. Aho ugerageje kuraba urabona yuko Donald Trump afise ubwoba icyatumye avuga ibyo, ariko arabandanya avuga yuko Irani gutsinda intambara bizogorana, ahubwo ari uja mu nzira y'ibiganiro kugira Irani igabanye ibisasu vya kirimbuzi iriko itera ku gihugu ca Irani ca Israel. Nako ugerageje kuraba Irani nayo ikaba yatanze ubutumwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavuze yuko guhagarika gutera ibisasu vya kirimbuzi atari bihera uwo munsi. Ariko ku bisasu vya kirimbuzi vyatewe kuri uwo munsi, aho ataripoti nimwe yerekana yuko hari umuntu yoba yasizeho ubuzima cyangwa abo bakomeretse. Intambara mwomenya ko igeze ku munsi ugira gatanu, aho ibisasu vya kirimbuzi Irani iriko iratera biteye ubwoba bihagaritse imitima abene gihugu ba Israel, aho ivyo bihugu biriko birahangana. Wibuke yuko intambara mwenizi zihagarika isi yose, zirahagarika isi yose inyuma y'intambara yari kirahuza ibihugu bibiri vya rutura, igihugu ca Ukraine n'Uburusiya. Izo ntambara zitamara umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ari intambara ziba zarateguwe. Ariko mwibuke ko Yesu yabibuye avuga ati yuko atabuye rizosiga rigeretse kurindi. Ugerageje kuraba niyo mpamvu isi ntabwo itekanye, aho umukuru w'igihugu Donald Trump ahaguruka akavuga amajambo nk'aya. Gusa biragaragara yuko Donald Trump yagaragaje ikintu cy'ubwoba inyuma yo kubona ibisasu vya kirimbuzi biriko birategwa ku mugwa mukuru, aho Tel Aviv, Yerusalemu, Haifa, aho hose habangamiwe cyane. Ariko Donald Trump akaba yahagurutse aravuga ati Iran irakeneye kugira ibiganiro hagati yayo na Israel. Ariko mukamenya yuko aya majambo Donald Trump yayatanze ku munsi wa mbere, aho yaragiranira ikiganiro n'umushikiranganje wa mbere wa Canada. Ugerageje kuraba isi ahizigera
irikigera ku musozo, aho ibisasu vya kirimbuzi biriko birakogwa biterwa abantu, ubwoko bw'abantu, ubwoko bw'Imana bukarimbuka umengana inyamaswa. Donald Trump niyo mpamvu yakwihakanye ibintu biriko birabera muri Iran na hagati ya Iran na Israel, ari nayo mpamvu asaba yuko Iran yoja hamwe na Israel bakagira ibiganiro, hanyuma ibisasu bikahagarikwa gutegwa kugira ibintu ntivyononekare cyane gose.